mu ntumbero kandi yo ko icyo gisata kuko navuze ko ari igisata gikomeye cyane kugira ngo gishobore gutera imbere. Turumva kenshi ko habaho imyidogo y'abagenda bariya ku gisata cy'amasoko ya leta, tudashyize inyuma na sosiyete sivile. Ndazi ko icyo gisata bakidogera cyane yuko hakorwamo ibintu bitameze neza. Ego nivyo byose ntibyerane, hariho ingorane ziriho, kandi icyo ziva kuri rimwe nuko ubusanzwe icyo ni gisata novuga ko ari nka gishasha mu Burundi kitamenyerewe na bose. Ubwo igiye kuraba n'abagikoramo subwo yuko si bose babyigiye, rero birashika ugasanga hariho ibikorwa kuko utamenya inompa kugukorwa kubera ko bashase kubonona. Rero muri iyo ntumbero turagerageza tukigisha abantu kugira ngo bamenye icyo gisata n'ingene gikora, kuko hariho abantu bamwe usanga bagifite domaine mugabo batazi rero ingene bikorwa. Umuntu wese yifuza guhindura ku isoko ariyo bita umusubisiyoneri, hariho site ya ARB ni www.arb.bi. Umusubisiyoneri wese ashaka guhindura ku isoko azorinda kwinjira muri iyo site akaca yiyandikisha. Mu wese azorinda kugira enregistrement kuri iyo site akamenyekana. Ibyo bizotuma mu gihugu bimenyekana by'ukuri, abantu baronka amasoko abariho, kuko hari abantu rimwe binyegeza inyuma y'amaentreprise. Umuntu akagira amaentreprise 4, 5, 6 ari wa wundi, cyangwa ugasanga abo bari kumwe niba abantu. Wewe umuntu agiye politiki yaronse isoko yishira hamwe niriki byarese, mugabo ugiye kuraba by'ukuri ugasanga niba abantu. Ibyo rero bizotuma izo ngorane zishobora kuva mu nzira. Hari ibindi biriko birakorwa kugira ngo dushike kuri wa muco bifuza gushikako. Nuko naho nyene amashirahamwe ya leta cyangwa ubushikiranganji aho bose bashaka gutanga amasoko, abo twita autorité compétente, nabo nyene bazotegerezwa guca kuri iyo site ya ARM kugira ngo biyandikishe. Hanyuma navuga les communications zishoboye gukorwa en ligne, ntihazosubire kubaho des contacts physiques. Hari ibintu byinshi biriko birakorwa, nk'ubu hariho inimero itarihwa, umuntu wese ashobora gutelefonako akamenyesha ibitariko birakorwa neza. Umwenegihugu uwo ari we wese canke umusumisiyoneri abona ko yarenganijwe arashaka gutelefona kuri iyo nimero, hanyuma bagashobora kumwakira. Hanyuma twebwe mu ruhande rwacu duca dukora ibikenewe. Iyo nimero nani 419 iyo irakora nta kibazo. Hariho n'indi adresse email nayo nyene irahari yitwa dénonciation@rmp.bi. nayo nyene urashaka kwandika, kandi wanditse ntamenyekana uwo ari we. Muri mashine publique yakoze ibintu byiza, nawe yavuga ko haterate, aravuga ko iyo proposa n'uzeye nawe ya digitalisation gusaba amasitwari bijya ntibikwiye. Mema nyinye ukwiba atibisho tubera l'execution tubera ari. Rero hari ikintu rero yibagiye muri mashine publique kintu derapage kubera nibahindure ijya savere baha l'autorité supérieure ijya muri mashine nyaruka, hajya muri agence, muri projet d'agence, hajya bashobora ngo niwe aca ahamagara kugira ngo agire umuntu ushaka bijya niho bibira, hajya niho bibira isoko za leta musa, hajya ngo batahita tangu batahinduye hajya hari bijya byamanje ngo bigabanuke, ngo hano byatsinwe iyi komisiyo
komisiyo mixte igizwe n'abantu badasa harimo n'abo muri sosiyete sivile daye kuko muri marché public hateza kujamo abantu muri ya komisiyo nko muri sosiyete sivile ni ngombwa c'est obligation niba bashaka transparence budgetaire niba bashaka ukuri niba bashaka gukorera kugaragara kandi gufuza niba ibyo rero muze na yega propose mu kwezi kwa conseil juridique daye yuko directeur général atatubayoronka y'ugutanga isoko anokeye naho byoba ibintu byihuta byahiga ejo atatu wafise wenyene y'ugutanga marché ibyo bidahindutse ububandi ubunyonyezi ma igani amwe